amaro y'Imana bane namwe aho muri hose bakunze banda TV nize neza ko mumeze fresh nanje ndashima Imana yego ndashima Imana ariko nongeye ndababwiye neza ko no munsi civugo cy'umusi bivuga ati ntererekaye unterere intambwe mu buzima bwanje iki kivuga naco ahandi kiriko kirakoreshwa sahandi ni muri ni mu gikorwa kirakorwa cyo gutanga imfashanyo y'amakaye ku bana bagiye gutangura ishure aho riko rakorwa na kamvuye ko ari nkaka cooperative cyangwa ka association kitwa fasha nayo warafashijwe ndibaza ko maze kukabona kenshi tumaze kuja mu bintu byinshi batanga utuntu dutandukanye hirya no kwatishoboye ego reka dukurikirane uko bintu bigenda hama tuarondera babiri canke batatu kugira ngo batwiganire integuro z'ibi bintu n'ihangiro muri rusange yavyo murakoze cyane Sabimana Alpha Nahimana Ezekiel Young Arteri Sabimana Soveri Yes, bakunze babujahiti bakunze banda TV mwabonye ko twari turi mu gikorwa muri introduction nabivuze ariko tugira amahirwe kwakira umwe mu baserukizi nkuko nawe bibariye mu baserukizi baserukira fasha nawe warafashije agira akajambo tubwire mu gikorwa mwabonye bari ko rakora mbega akajambo bwira abantu bari ngaha nakayega Bono vuga twebwe hari no gushima kubera ko ivyo dukora si uburyo bwinshi dufise gusa no mutima umuntu agira akavuga ati mu buryo buge dufise kubera ko abo bose mubona ngaha nibaza ko ari baki bafisubuze abo mu bantu bagize akakigoro ko kuza ngaha nta bafisubuze n'abanyeshuri muga kubera ko umutima bawuhawe bakavuga bati twoza kugira ico dufashije bivanye naho natwe tumaze gushika kuko udatanze muri bike nashobora gutanga muri vyinshi ico no vuga no shimira umuntu wese ari ngaha kubera ko ntitwobikora ngo tuvyikorere tubikorera n'abandi bantu badushaka kubikorera nk'ubu serukiye fasha nawe warafashijwe n'ingaha hari abankuriye muga kwera batashoboye kwashika ntivyofatura abantu bakuze reka dusime cyane ku bantu batumenyesheje ko ari hugwaruka dushobora gushika ko mu buryo buke aho mari no vuga mwubahwe nivyo bigezweho musanzwe mwubashwe turashimye kweri n'abavyeyi bitavye akakamo kubera ko baje gutera iteka ibibondo vyabo nukubereka ko babashigikiye kugira bashobore kwiga babona ko n'abavyeyi babari nyuma muri make no gushima hanini no kuvuga ko twatari uburyo bw'ikirenga mudushima ko nyene twaronse niho dushoboye kwiyagaza kuko ngo karizo kimene kiyagaza aho gashikira naho nyene kandi mu kintu bakavuga ngo inkezi ikerugororeha kandi igahimba naho nyene ishikanye abantu je nibaza ko nza gutanga akanya ku bantu batwiritse urugbaruka bakagira ico bavuze kuko bo tugira byinshi kuri bo ivyaba ngombwa wafashije waguhaye rakongera tuzonagaruka Imana gusi dushoboje kuko ntavyo twokwishoboza nibaza ko mukoze cyane kuba mwatwitavye mbasha nk'umuntu ashoboye kubaza kuraba ibiganiro barashobora kwibaza ati mbega fasha nawe warafashijwe niki ikorera he bipanze gute nk'icyo kibazo marashaka kukibaza ari ubwa mbere wabonye ukaduha umuco ingene ico gikorwa cyatanguye ryari mu mazige kingana gutembega iciyumviro cyavuye he
Icyumviro cazanye abantu benshi mpava nsanga nabese bimwe mugabo hariho nka Saidonya hariho Divan hariho Rwagasore hariho Raoul amazina sinoshobora kuyahiza kimaze kumva mu bantu babiri kubera ko nibaza ko icyumviro kizana ku muntu umwe akagiha uwundi bacakiye bakumva baragihurije ko bakagikorerako ayo mazina navuze novuga ko ari imbere hamwe rero nabandi bari ngaha nashoboye kuvuga amazina kuko nanje sinivuga rero naho cavuye fasha nawe yarafashijwe uno munsi turafise ni compassion ni shira hamwe mu Kirundi ngiyemeje gufasha atanyungu rirondera ikavuga ari nabani n'ugwaruka gwavuze ruti kubera ko twiyebwe twumva dufise umutima turashobora gukora bimwe mu bishoboka aho dushobora kugeza rero fasha ihari kugira ifasha umuntu wese ibona ko bikenewe kwimufasha mbwa kubera uvuze gufasha mu Burundi barakenewe gufashwa ari benshi ntitwobishobora ndazi hariho nabandi babikora twebwe aho tugeza aho tumaze gushika tukagira nka nitohoza tukabona arico twakora turagikora n'ugwaruka ruri hamwe rero kugira rufasha aho rukorera no musi sinovuga ko novuga ngo ni ngaha mugabo vuba cyane muraza kuhamenya ku buryo byoroshe abantu bashobora kutwitura dufite ico dushoboye tukagikora fasha nawe barafashijwe nibaza ko ari ukono ikivuga hari ibikorwa byinshi bihora biba ugasanga fasha nawe yarafashijwe irahenginze ngaho muri ico gikorwa ariko hari akantu wagarutse uvuga ati murabona ko benshi nta buzi bafise uburyo bwo kwimbira ati uburyo buva hehe kandi ko tuzi ko wavuze ko bamwe atakazi bafise kandi mu bikorwa byose bishikora biba fasha nawe yarafashijwe irahaboneka uburyo umuntu yarinze avuga ati ngomba gukora ikintu aragerageza akikora iyo bwamye akarondera ikintu yofashisha sikuvuga ngo nubwo ikirenga mugabo kubera ko ari shirahamwe tuvuga neza ko naho tuvuga byose ni shirahamwe kurima no korora kandi mu Burundi bari batunzwe n'ubworozi nico kintu dushaka gushira imbere ku buryo nibizovamwe bizoba kugira bifasha abo bantu mu byo bakeneye mu buryo bwo kwivuza bwo kwiga n'ibindi byinshi no kuvuga turagerageza tukarondera mu kubera ko ariko stati bivuga mu byo twiyemeje tuzokora uburimye n'ubworozi maze bive aho nyene bija gukora igikorwa cyo gufasha abandi reka tubashimire cyane ko mwemeye ko tuganira je nanje ndabashimiye kubera ko mugiye kwerekana ko ari abantu bugwaruka bashaka gushikana igihugu imbere mu byo rufise bike mwakoze cyane mwebonye rero ntitwari kugenda twavuganye n'umwe mu barongoye fasha nawe warafashijwe ariko ntitwogenda tutaganirije canke tutabajije bamwe mu bavyeyi bari ngaho baherekeje abana babo tubabaze ingene biyumva tugiriwe iteka ryo kwakira umwe mu bavyeyi bazanye abana ngaho turakwakiriye mama yego murakoze yego murakoze duhijamo niko twe uko twaje ngaha turashimye turakengurutse n'ukuri kandi biratunezereye cyane kuba mwatwakiriye n'ukuri mwadufashirije abana kandi n'abandi muze bagire gutyo n'ukuri n'agateka mutera abana n'abavyeyi mukagira kigoro kumbe n'abandi muze bagire gutyo n'ukuri Imana izibahezagire cyane bongera imigisha kubyiza muri kumurakorera abana ntako twumva twabashimira n'ukuri nishimwe cyane ku Mana mu bamudugire n'ukuri murakoze cyane mama urabizi ko ngahanye hari abana benshi bakeneye ubufasha benshi cyane nshaka kubaza nk'akantu wiyumva gute kuba urazi ko ikayimwe irazimbye kuba naho umuntu yoguha ikayimwe ibimaze canke ikaramu imwe wiyumva gute kubona umwana wawe iyo bari muri aba bantu bashoboye kuronka n'utwo dukaye dukeya azotangura ishuri mu gihe hariho n'abandi usanga bataragirirwa amahirwe yo kuturonka n'ukuri je ku bande rw'iwanje ndumva neza nuko ndashimye kuko nka jewe ntari bikoresho bwa naronke kiretse n'ukuri ndakeye n'ubumenga biranguye neza kuba narumse n'ubundi ako kamo yarakoze cyane n'ukuri ndashimye cyane ntako numva none abashimira murakoze cyane n'ukuri murakoze ego tugushimire nawe urakoze ego murakoze namwe kwera Imana ibahezagiye ntitwagenda tutaganirije abana nabo ngo tubabaze ingene biyumva kuri uno munsi bagiriwe twaje kubaraba abana mwiyumva gute twiyumva neza cyane akajambo wabwira nk'abakunzi ko arabaraba akandi kajambo nyine wumva ubabwira kugushimira merci kuba mwadufashije ku makaye yo kwishura wigamo kangahe biga mu wa gatatu amajana kinama none nk'ubu unye kwishura uzogenda ubabwira gute
nzogenda nezerewe ku ishuri ko nzogenda mvuga ngo abantu ko badufashije amakaye neza muze mugire ivyigwa byiza kandi muze mushire mu mwete kwiga kugira ejo n'ejo bundi namwe muzofashe abandi batazoba baronse sibyo ni sawa witwa gute wiga mu kangana amajari Stella Matutsi nawe uyumva gute muri kano kanya ga nimba neza nize gute nyine kudatwenga ngo ngo tubone kuri kuratwenga muryohewe rero kudatwenga okay rero ngira ndabasabe mwese duze amaboko urumva muvuge muti fasha nawe warafashijwe sibyo twagiye 1 2 3 fasha nawe warafashijwe thank you